Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe nikaze makino iganiro cacu cuno mugoroba turi kenekezo rya 29 ukwezi n'ukumunani umwaka turimo 2025 ndamutse cyane abantu bose dukurikirana aho baherereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abari muri Congo mu Rwanda Tanzania Uganda South Africa n'ahandi henshi muherereye muri Afrika tutibagiye abari mu migabane ya Burayi abari muri Amerika Aziya abari Oceani bose bumve ko tubaramukiye ndetse tunabahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno mugoroba je muri kumwe kuri micro niko DJ Black niwe tugiye kubana mwa kino kiganiro twarababwiye kibazo cyatumye tuko turakora mu ubu buryo aho mubona video ariko amajwi ntabari karajana n'amasanamu n'uburyo bwo kwiyaranja kugira ngo dushobore gukingira imbuga zacu ko mu gihe dukoze tutabonekana canke ata video iri kiraboneka biratuma zino mbuga zishobora kudufatira ibihano ariko murabona tuko turakora muri ubu buryo bari uburyo bukingiye niyo mpamvu mubona video itariko irajana n'amajwi hari benshi bagomba babitubaza ikibazo cabaye ariko numva yuko namaze kubaha umuco w'ivyo bintu uno munsi novuga ko ndiko nje kubabwira ibintu mu gihe intambara zirembanye mu gihe abantu benshi bari muri marira ntangere nk'akarorero ngaha mu misozi miremire ya Fizi muri tetwari ya Fizi kabisa amarira ni menshi umubabaro mu gatondo n'amarira sasita n'amarira ku mugoroba n'amarira mu ijoro n'amarira bivuye ku bitero biriko birahabera mwino misi novuga ko ibitero bimwe bidasanzwe kuva zino ntambara zitangura ibitero biriko birabera ngaha muri Fizi novuga yuko ari rya mbere ndetse abanyamulenge baherereye mu ivyo bice cyane abasirikare bo mwikoalisho yinyeshamba abanyamulenge bemeye kwifatanya n'izi nyeshamba z'abanyarwanda kabisa bisa nuko umuhero wabo ari uyu nguyu ariko turaza kubabwira n'ibijanye no muri ruhihi naho ibintu nivyoroshe turaza kubigaruka ko mu buryo bwiramvuye kugira ngo tushobore kubabwira ingene vyifashe muri rusange ariko mu nkundire tubanze tuyage kubijanye n'ibiriko birabera ngaha muri tetwari ya Fizi mu sesanguzi yari yagerageje kubabwira ingene vyifashe muri rusange ndetse no ku munsi weje nako tutageze kugira ngo tubabwire uko ibitero vyari vyifashe ariko nagenda babwire uko amasegonda yiterera imbere uko iminota yiterera imbere uko amasaha ateraje imbere niko n'imigwano ikomeza kugira inguvu nyinshi ibitero bikomeza kuba vyinshi kwizinyeshamba zifatanije ndavuga izinyeshamba z'abanyamulenge zashoboye kwifatanya n'izinyeshamba zavuye mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bashobore kugwanya leta ya Kinshasa ariko mbere ko twinjira mu idonido nagamanda babwire kubijanye n'ibinyamakuru vyo mu Rwanda biriko biravuga ivyo novuga yuko umuti canke isomo ingabo z'u Burundi ziriko ziraha zino nyeshamba hariya mu misozi miremire ya teritwari ya Fizi bo bariko baravuga yuko ubu muri Minembwe kuva ku munsi wejo amadrone aguma arasa kabisa twarababwiye ngene vyari vyifashe ngene amadrone yabarashe ndetse abasikari b'abarundi n'abawazarendo nabo baja hasi bagira ico bitwa guhohosha niko no bivuga ariko uno munsi bino binyamakuru vyo mu Rwanda biravuga yuko uno munsi hariho abari ku mirongo y'urugamba n'abandi bariko baragwanira novuga bihagarariye neza na neza ngo kugirwa c'indege Merikiyoro ndadahe sindiko ndavyemeza ahubwo ndiko ndasubiramwo ivyo bavuze avuga yuko kuri Merikiyoro ndadaye mu gihe abandi bariko baragwanira hariya mu misozi miremire hariho abasirikari bariko barahagutsa amadrone yo mu bwoko bwa CH4 canke CH4 ziri guhagurukira ngo mu gisagara ca Bujumbura bikavugwa yuko ziriko zirerekezwa hariya mu misozi miremire kugira ngo zije kurasa ngo Abenegihugu bo mu bwoko bw'abanyamulenge ariko sijya mbere sijya kabiri izinyeshamba mu gihe ziba zokerewe n'umuriro akenshi zivuga yuko barasha Abenegihugu kubera ko nico citwazo cabo muri rusange niyo babona yuko
ari piyo ijya kuri bo, ariko twagira tubabwire yuko abenegihugu baho nta kibazo bafise kuko imigwano myinshi iriko irabera hari ibirindiro vy'izi nyeshamba cyane twigwaneho. Ibitero vyinshi niyo biriko birabera, aho mbere amakuru dufise ibitero vyinshi cyane biriko biratuma zino nyeshamba zihunga, zimwe zigahungira mu mazu, izashoboye kutahapfira, izakomeretse zigahungishwa mu mazu y'abenegihugu kugira ngo bashobore kuzigiza inyuma y'ibirindiro vyazo, kuko hariko harabereye ico novuga intambara idasanzwe. Ubu tuvugana inyuma y'imigwano yo guhera ku munsi wa hirya y'ejo, Rugezi abari muri coalition ya leta ya Kinshasa bamaze kuba bigarurira Rugezi bidasubirwamwo. Rugezi bakaba bayifise 100% kabisa. Ibi biri mu makuru dukura ngaho ku mirongo y'urugamba, vuga yuko iyi twigwaneho ni coalition yose yinyeshamba novuga muri rusangi ko zashoboye kuba zitakaza kano gace mu gihe bakirijwe ku muriro kabisa. Arabona yuko atayandi mahungiro, birangira basize aka gace kigarurirwa n'abazarendo ndetse nabo bari kumwe muri coalition y'ingabo za FARDC niko novuga muri rusangi. Ikindi tuvuga nuko ibijanye n'iki citwazo cyo kuvuga ko ngo bari kwarica abanyamurenge si rya mbere mu vyumvise, si ni rya kabiri, ariko umunyamurenge tuvugana aduha makuru ari hajya mu misozi miremire yavuze yuko atamwene gihugu arashobora gusiga ubuzima mw'iyo migwano, hariko harapfa abasirikare benshi batwigwaneho. Ari ibintu biteye agahinda cyane, ari ibintu bibabaje cyane kubona aba banyamurenge batazi ico bazira, abanyamurenge bisutse mu ntambara batazi inkomoko zayo, bariko barahasiga ubuzima ku bwinshi, mu gihe izi nyeshamba nakunda kuvuga mu izina novuga z'abanyarwanda zo zisa nuko ziriko zirabatererana mwino misi yivanye n'ibitero biremereye bariko baragabwa ko ngaha mu misozi miremire ya territoire ya Fizi. Hari ikintu abantu benshi badukurikirana ndibaza mu bamaze gutahura, mu gihe coalition y'izi nyeshamba z'abanyarwanda ndetse n'abakongomani n'abanyamurenge zifise tentative buri gihe kugira ngo bashobore kugaba igitero ku gisagara ca Uvira kabisa. Mwiyo misi ntibiborohera, mu misi twarababwiye mu gihe bariko barategura igitero simusiga bagomba kugaba mu gisagara ca Uvira, vyarangiye aribo bakiriye abashitsi mu gisagara ca Bukavu. Ibitwage turababwira incuro nyinshi. Nuno musi mu gihe bariko baritegura ku bombarda Uvira, aba bari muri Fizi kabisa bakiriye abashitsi, niko novuga incuro nyinshi bakiriye ibitero vyinshi kabisa, imwe vy'urutavana. Kuboneka yuko mu gihe bose igihe izinyeshamba zirategura operation buri gihe iburizwamo, kuko zino ntagohe kazaneva cyangwa isigare cy'u Burundi, ndavuga wazarendo n'aba bandi bafatanya ba FARDC ntibigera borohereza zino nyeshamba kugira ngo bashobore kugira kayisite niyo gutuma bagaba igitero basi bananigwe bamaze kugaba igitero. Ubu tuvugana ibarabara riva Bukavu rija Uvira, amakuru dufise yizewe nuko ubu ryamaze kwambagwa n'abari muri coalition ya FARDC, ndavuga abarundi, ndavuga abazarendo ndetse na FARDC bwayo kabisa. Abantu bari mwiyo mico batubwiye yuko ibarabara kabisa ryamaze kugarirwa mu buryo bukomeye, ku buryo nimbeba yo bivuye mu gihugu cy'u Rwanda itoronka himenera kugira ngo ishobore kwidumbagiza ngaha mu gisagara cya Uvira byoroshe. Murumva yuko novuga yuko defense akomeza kuba kuko bwego bwije, ndetse biboneka ko target ariyo kugira batangure offensive mu gihe baburijemwo bino bitero vy'izinyeshamba zari zimaze imisi zigomba kugaba mu bice bihanamiye imisozi ya Uvira. Ibi rero biri mu nkuru twabateguriye, ndazi yuko abenshi bari ngaho muri Uvira badukurikirana, abari mu bice byose tuvuga badukurikirana nibo baduhana amakuru, baraza kutubwira ingene vyifashe kabisa muri commentaire,
mumenye yuko ivyo turiko turababwira atari ibintu tuja ngaho ngo turarose cyangwa tubabwira, ahubwo bari biri ku mirongo y'urugamba kabisa, ata kibazo na kimwe kihari na kimwe. Rero mu gihe izi tentative zose zaba izinyeshamba zigomvye gutera birangira baziburijemo, binatuma hanini bahaburira abasirikare benshi, ko umusisanguzi yabwiye kare kugera ubu tuvugana tuguma twakira ama message y'abanyamulenge, amaudio y'abanyamulenge kabisa yuzuye agahinda kenshi, aho baguma bahana pole bavuga ati murabona ibihe turimwo, turiko turatagaza cyane, amajambo nkayo nyene yo kugira ngo bashobore kwihanganisha. Ko reka gaciyemo, reka twibandanirize n'ivyashoboye kubera ngaha muri ruhihi ibintu ntivyoroshe na bukebuke. Ruhihi no babwira yuko hari hasanzwe harigaruriwe n'inyeshamba za M23, ariko uno munsi novuga yuko habaye ibintu bidasanzwe, aho abenegihugu basanzwe babangaho muri ruhihi baturiye ibiro vy'inyeshamba, reka ndazivuge mu izina za M23. Izi nyeshamba kabisa biho zari zifise muri ruhihi, ubu tuvugana abenegihugu bamaze kubiturira. Watwandikiye avuga yuko abanyagihugu bashavuye cyane muri ruhihi, ndetse bahita baturira ibiro vy'umuhari w'izinyeshamba. Hari kuri wa gatanu igenekezo rya 29 myandagaro uno mwaka turimo 2025. Nkuko amakuru ya mbere avuye aho byahereye abivuga, abanyagihugu bariko banebagura igandagurwa ry'umwene gihugu muri ruhihi ryakozwe n'abantu bikweka ko arabagwanyi b'inyeshamba. Uwo mwanya nyene hari umutekano muke cyane, kuko abenegihugu bagiye mu mabarabara barigaragambya muri ako karere kazwi nk'agace k'ubucuruzi bw'ubutari, n'agace gasanzwe kadandarizamo ibintu vy'amabuye y'agaciro, amazahabu n'ibindi vyinshi. Novuga yuko ari nka marché noire muri ako gace. Muri ruhihi neza na neza muri Romera baramutse abo bene igihugu baje mu ibarabara mu gihe hari hishwe umwe mu bacukuzi w'ubutare muri ivyo bice. Umucunzi w'umutekano arakubitwa, ibiro vy'umuhari navyo biturirwa nizo nduru za mbere z'uruhagarara rwabaye kuri uyu wa kane. Vyahereye ku munsi w'ejo, aho ku munsi w'ejo naho urumva ibintu bitari bisanzwe. Uyu mucukuzi yishwe, umurinzi w'umutekano nawe arakubitwa bikomeye, bavuga yuko yoba yakubiswe n'izinyeshamba, birangira bene gihugu nabo barashavura cyane. Niyo mpamvu kuri no munsi bahisemo gufata ikibiriti baturira bino biro vy'inyeshamba za M23 canke za coalition novuga y'inkorabara muri rusange. Umutekano nturagaruka kugeza ino saha, abene gihugu baracashavuye. Abasirikare benshi ntibarahashika ahantu vyabereye kugira ngo bakora amatohoza nkuko vyemezwa n'umwe mu bacukuzi bahari. Rero urumva yuko nubwo abo basirikare boza kwintervena, ibiro vy'umuhari w'inyeshamba byo byamaze kuba biturirwa atagusubirwamo. Rero murumva yuko novuga yuko abene gihugu babonye yuko batoguma bacinyizwa bari wabo, bahitamo gukora kino kintu. Rero amakuru novuga yuko ari menshi, niyo mpamvu nashaka yuko tuza guhurira mu bindi biganiro byacu turi kumwe n'umusesanguzi kugira ngo ashobore kubabwira vyinshi mu buryo bwiramvuye. Ariko sinorangiza ntababwiye uko umutekano mu gisagara ca Uvira ko wifashe neza. N'abari muri Uvira tuvugana batubwira uko ari bidasanzwe, kiretse yuko ahantu hariko hararangwa umutekano muke araho muri ruhihi ndetse no mu misozi miremire ya Fizi, aha abana b'u Rwanda, abana b'abanyamulenge bariko barasiga ubuzima ku bwishi. Karenshimire cyane abantu bose twabanye mino ncamake yano makuru, nizere yuko bashoboye kuhumvira vyinshi. Hari benshi baba bazi vyinshi, baze badusangize ubutumwa bwabo muri commentaire. Ariko sinogira ntababwiye yuko mu gihe iyi migwano yose iriko iraba, abanyamakuru bagerageje kubaza umuvugizi w'izinyeshamba za Twigwaneho, aho yavuze yuko coalition ya FARDC cyangwa ya leta ya Kongo mu gihe bari
mu gihe cy'agahungu kugira ngo bashobore gusinya amasezerano ya seserofe, FARDC yo igomeza kubagaba ku bitero kandi bikomeye. Bageza FARDC ko yagumye igaba ku bitero, ndetse bafise amaliste yuzuye y'abantu bamaze guhitanwa n'intambara, nubwo bo bashimikira yuko hoba hamaze gusiga ubuzima muri izi ntambara abasivile. Ntabwo bavuga ko ari abasirikare, bo bavuga ko ari abenegihugu ariko barahasiga ubuzima, ndetse bagumye bandika ivyandiko kugira ngo berekane yuko FARDC yagumye ibangamira umutekano w'abanyamulenge, ndetse banavuga yuko n'ingabo z'u Burundi zirimo ariko barahungabanya umutekano w'abanyamulenge, bakabikora nk'icitwazo nk'uko bama babikora misi yose. Rero reka nshimire cyane wewe twabanye makino kiganiro, nizere yuko uko vyifasha aka kanya mushoboye kubimenya, kumbure turongera duhurire mu bindi biganiro, ariko turaza kugerageza tubasangize bumwe mu butumwa bw'abanyamulenge, mwumva amarira yabo, mwumva agahinda bafise ku kijanye n'ababo bariko baraburira hariya mu misozi miremire ya Fizi, mu migwano iri kiraba, aho bariko baragabwa kw'ibitero umwanya ku mwanya mu buryo budasanzwe. Rero kana gushimira we twabanye, nizere ko wamaze gukora subscribe ku channel yacu ya B Info Plus, kandi nizere yuko ukomeza gusangiza amakuru abandi, amakuru agezweho. Ariko sinogenda ntifurije umunsi mukuru mwiza bahawuje demokrasi mu gihugu cy'u Burundi, ndavuga umugambo uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, aho ku munsi w'ejigenekezo rya 30 bazohimbaza imyaka 20 iheze baharaniye guhabuza demokrasi mu gihugu cy'u Burundi, aho benshi bashoboye kwitanga, benshi bashoboye kubisigamo ubuzima, benshi bashoboye kubigiramo ikibazo. Novuga yuko benshi barapfiriye mu mashamba, barishwe n'inzara, ariko kuri uno munsi ni ibintu vyiza kumva ariko barahimbaza imyaka 20 bamaze bafashe igihugu cy'u Burundi, bitorewe n'abenegihugu atakudeta ihabaye. Ibireto bibiri tuzaza kugerageza tubibahe mu kiganiro cyuzuye, tubabwire bimwe mu vyaranze abasirikare bacu canke aba president bacu mu gihe bari mu gihugu, bari mu mashamba ariko baragomba guhabuza demokrasi. Rero ndazi yuko hari benshi babizi ko vyinshi, rero turabaha ikaze muri commentaire kugira ngo bashobore kudusangiza bimwe mu vyaranze aba basirikare bacu mu gihe bari bakiri mu mashamba, bariko bararaba ukungene bogarura amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe igihugu cy'u Burundi atamizero cyari gifise. Igihugu cy'u Burundi vyasa nuko kiko kiratemba gitembeshwa na bamwe mu Barundi bari bihaye gutwaza intwaro, novuga igikenyere. Ndabashimiye cyane, nizere ko twongera guhura mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi. Bye bye.